nitwa Ahmed Ndayishimiye nkaba naje nserukiye intara ya Muyinga ndi umu artiste peintre. Natanguye gucapa ndi umwana mutonya cyane mfise imyaka 10 niho nibuka ko nacapa. Hama abo twavukana mu muryango baramfashije cyane kugira nshobore gukuza iyo mpano yanje, kuko barambwira yuko ivyo nkora ari ibintu bikomeye, hama nkaca nkomeza kubikunda cyane. Ico camfashije natanguye kubikora ndi muto, hanyuma maze kwegera haruguru gato narakoze amakoncours, maze kwinjira mu mahiganwa menshi niho nabona ko ari ibintu vy'akamaro nca ndabihitamo kubigira umwuga wanje. Inzitizi dukunda guhura nazo nuko kenshi hariho ibikorwa usanga dutegerezwa gukora bisaba inguvu nyinshi, ugasanga ivyo bintu ushaka kuvyikorera cyangwa ugasanga utegerezwa kurira hejuru cyangwa ukamara amasaha menshi uhagaze, ariko uko umenyera akazi navyo nyene ugenda ubirengera. Hanyuma mu kibano ntaco bitwaye, abantu baratangara babonye uri umukenyezi ukora igikorwa nk'ico, ariko nta ngorane biteye, mu rugo nta ngorane binteye, umufasha wanje turavyumvikana, nta kibazo binteye. Ica mbere nishimira nuko nkora ibintu ntavyize kandi nkabikora neza bikanashimwa. Ica kabiri nuko kuva mpejeje amashuri aho abandi baca baja muri chômage, jewe sinigeze nitwa umushomeri kuko nahejeje amashuri mfise akazi. Ico dusaba ubwa mbere abarundi bene wacu ni ukukunda ibikorwa vyacu, ibikorerwa mu Burundi, bakamenya yuko yaba ivyo bashariza mu mazu yabo, yaba ibikorwa vyo gutangaza ivyo bakora, boshira imbere gukoresha ivyakorewe mu Burundi imbere yuko biyumvira ibiva mu mahanga. Ico dusaba abaturongoye nabo nuko boshiraho amategeko atuma umwuga wacu tudahura n'inzitizi zica nk'eziriya, kugira ngo dushobore gutera imbere kurusha uko duteye imbere uyu munsi.